Vyagaragaye ivy'iwawe vya Starboy vya Landry vya Sayiro vya gute ewana akabaye karima k'abanyagihugu. Urabibaza Edison, ubibaze Rick Love, ubibaze undi ninde. Ako kantu katumye yumva gukunze none yagukunze ahubwo nyene nshaka ahubwo ibintu sinzi karije no katari uraduhuza bimbwirira live ntigera besha nigera besha abesha gake ntabesha si yo katabesha kiyetse ko yarakubesha gukunda byonyine sinzi harambesha umva ndabizi se yarantumye Landrypromoter yantumye wawe ngo kandi umuhishuke wavyumvise mbe ndakabazana nk'ubu byose usanga Landrypromoter akamaze bavuga ko Christa bitameze neza ariko bakundanye uranamuvuza namuzi nko mu gihe wozubona barasubiranye mwarakundanye none ngira mbaza izo bareaction yaguze se Landry ashaka abagore babiri oya ujyambwiye ati vyihoze nawe urabona yuko biyumba yumba je numvume ngo ntabirenze kuko nubundi je ntabyarambwira ahubwo ndagutuma ibintu bibiri ago ni bitatu ugenda urondere Landrypromoter ahubwo ugenda umusubiza ubutumwa yagutuma ati arashaka yuko tutarashika hiyo mbega uri ready kumukura umubabaro Christa yamuteye kumukura umubabaro Christa yamuteye ndeze ntibarahebana birayimba umwana bohebana umwana ufata ikararondera ko mugira ntazobabara none aro basi undi muntu amuhamakeya ega birako byose gukunda kongeruka kundwa ari gari nebiraryoshe cyo tumubona ngo mane giherere ngana I'm in love no I'm in love kutaranyereka mu kazana wanje sha umunsi uzobona abasheri bo muri entertainment nka 10 tushobona n'umusheri wanje abasheri bo muri entertainment ega ndabwiye ni wabona post ivuga umusheri wa Kiriku wa Double J wa Bface wa Meili wa Mona no bakombuze batana sisi nzosha namu presenter no wiwanje vyagaragaye ivy'iwawe vya Starboy vya Landry vya Sayiro vya gute ewana akabaye karima k'abanyagihugu akarima ka entertainment umva je ndi mu entertainment none bose mwasigaye nacyo bishikiye ayo makuru niyo nukubwira umviriza rito bintu sivyo ndukorana mugamba nkeneye kubimenya none je mba ndabigushano jinako bari imishiri wanje uramumenya ndamuzi none se wanje ntawuzi cameraman yaramubwira wanje ntawuzi uwabitubwiye gute kona Sayiro kabonye mwavya dukanye dukorana ntikiza tumenya nakini urabibaza Edison ubibaze Rick Love ubibaze undi ninde bari bazi shambe ndaguha iyo nkuru urakoze cyo kunyuza ikintu cya Sayiro turi kumwe kati bivyure rero katubivyure turi kumwe ngo Sayiro sha ngo je nkora kuri TV ngo ya manager wanje umugabo wanje ngo none amamidani none ayo makuru yariyo ko twari kumwe wowe Bishop TV uyizi Bishop TV oya none urisoko ko Bishop TV ari wewe nakora kuri TV mu twagutumye ati genda umugene muzana amapire ya micro gende muzane muze kutukotera sport mwacha mugenda mu bindi urabe numpeshere imbere yami kuko nta hantu twagiye nimba ntajana nawe wewe najana na cameraman kuko twari kumwe sibyo kandi kindi mwibuke yuko twakorana nivuze yuko none namwe naho muca mwikura ijya foto ya Kirove ijya foto ya Bapos no ni cameraman ya yifoto ijya foto mbe ndaho birya foto barayipose barayishizeko bon ijya foto twari muri twahuriye muri anniversaire sibyo gezaho ubyumvikanye ko hari ahandi mwacha cyari kumwe byakwiye nga reka dusubire kuri Landrypromoter rero akantu wowe uteze kuzomubwira kazomukura amarira kaba baba ex biwe kugira ngo nyene avuga ati jewe ubona habiye I'm love kwa Aline ndakunda amaguru yiwe wawe mwana afite amaguru meza none uramubondera agira no kwa Landrypromoter ikintu no mubwira Landry butumwa nabwakiye wavuze ko nkunda butumwa nabwakiye ariko ikintu kimwe shaka kuzobimbira face to face turi kumwe ubiteguye kuzomukorera iki Aline mu gihe munazomubahoza direct ubiteguye kuzokora iki nyene nzomuhenyisha aka surprise mu kindi kintu kandi ndashaka kumenya se Christa nawe uramumbariza rega hari gihe wosanga abahungu muragoye goya si surprise ntaba ariko aravanga none shaka nje mu rukundo nze kuvanga ndimo
nta wundi sindanabivuze ko ndabigiyemo sindabivuze ko ndabigiyemo byarandi sibyo gusa ndagutumye umubwira uti arashaka kuvyumva ariko arabimubwira face to face ego menye kari kuri basora bizi twe ko dushaka info fiable sawa mbega ko shaka menye kari ivyo urabanza umuzane abimbwiye turi ko okay mbega ko Landry na Starboy nabo nyene bucuti arigiye rimwe bubakope witeguye eske nukundana na Landry Starboy zo umuhevye nukundana na Starboy Landry zo umugwaje umutima witeguriye guheba nde hamwe byose none nkundande urambwiye ngo nukundana na Landry ngo Starboy zo umuhevye ngo nukundana na Starboy Landry zo umuhevye kandi bose bazobabara nkundande ikibazaho nyene ijamba hiwabo kandi je umukunzi wanje ntari muri entertainment mupanikoti sindavuze ko ari umupanikoti ariko ndibaza yuko muvuga izina tumonde kuri Facebook umukunzi wanje ahoriya muvuga izina tumonde kuri Facebook ndamuvuga izina ngaha ahubwo oya sinamuvuga izina ngaha sinamuvuga izina ngaha ahubwo urabizi yuko muri umuryango wanje abantu muri Bishop TV ndabakunda turakorana niyo byashika nimwe muzondungika muzomvugira ijambo muzogira ibikiya nibaza yuko ariko tuvuga menshi kubera yuko mu gihe aya ndagurije urup mu gihe bizoba byashitse muzobimenya tiko turagerageza kumenya amakuru ya nari ateza kubitoza ndayibutsa ko kuri Bishop TV uzora mukabaye umukwe wacu tuzomuhebe tuzomukotera sale tuzomufotora ku buntu tuzomukorera video yo ku buntu hama tuzomurira indya nyinshi n'amabajo fresh n'ambafana amagindi naco wewe ushaka kumenya ukuri genda urarondera Starboy nkuko nyene je wandonde uje kumbaza ivya Landry unambwira n'ubutuma yagutumye urarondera Starboy umubaza ivyari byo byasayiro byose ndabigutumye kuko urabizi byaheze turi kumwe ariko nunyibutse byasayiro kuko urabizi ko nagashona mugonzi banje yavungiye nunyibutse ibyo urabizi ibyo byare se bireke bigende bigyo urabizi ibintu byo gukundana n'idanje rero hari abantu bose bava mu byo gukunda ngo nakara gukunda ngo turakundana kandi ibintu byo gukundana ni ibintu bisemple kumva wo bunkunda ndagukunda ko nyene ibintu ndamubeshe kanyishirako arakwirondeza mu misana no ahubwo nimba ari ubutumwa yaguhaye bumbire yarambwiye ati nukuri shashi romantique ndabizi ko umuntu arondera genda Aline umumbwirire yuko ndamukunda hanyuma uzocuraba niyaramuka yemeye umunzanire nanje turamukanye nahe ndamubwira kari ku mutima nambwe ntimubwira kajamo ndagukunda ibintu birebire akamesaje yagoha akareta apa namwe yambwiye aragukunda cyane yaragupfiriye n'amaguru basanze yagiye yamanitse amaguru ngo ni ngwara petete ngo byavuye nyani misonga havuye cyangwa no mu mutima Aline wacu cyo ndakunda ibijambo byawe ndakunda amaguru yawe ndakunda the way uteye ndagukunda ndifuza ko uzomakanyishu uzokorana ikiganiro na boss nga numva nyene bimeze ubwo bubashire sindabukunda kuva ko hari umuntu afira uyundi no atari Yesu Kristo wenyine adufiye nta wundi muhunga afira umugabo kandi nawe ari romantique cyane Yesu yafiriye abantu mugara umuntu ashaka gupfira undi muntu yafiriye undi muntu ni umuntu yapfiriye uyundi ukabona ko apfuye kubwi Jack na Rose filime no yitse filime de igene true story yabereye nabona ko araho nibi tusanga musi imizi yarafatanye none ntiba biri mu kuziba Juliette na Romeo no Juliette na Romeo sa uravyibuka navyo nyene none rero Landry ariko sindiko ndibaza ko ibyo bintu ari byo Landry ni bari ibyo ankunda byukuri n'ibintu yavuze ajyamira ntuze yabivuze ajyamira basi ikintu rangira ndagutume nawe umva ko yabikubwiye uragenda umubwira uti urabimubwira live ashaka kubyumva yarantumye abati yarantumye utayobewe tivwa kabwe kumusanganye rero yantumye wawe ngo kandi umuhishuke nje nagira ngo afise umukazana ko no mpenda no mitumukazana umusheri wiwe umugore wiwe no mitawe namba afise undi mugore mucyo mu babenda hamwe namba ari baramukazi
namara kigenzi na kigenzi mugenzanje hari undi wikeka ko babakona na Landry peut-être kuko jewe umva wandi barabivugeje narabimbwira nyene niyo heba basi uramukunda jewe ndamukunda arakora akazi neza ogisho ndamukunda arakora akazi neza akazi neza no kuvuga bon arakunda akazi aragakora gakunze kandi akora neza akazi kagute ivyo akora biyatwereka au youtubeur bwiwe au influencer au MC akora bien ça akanuko kazirandira gukorera cyane jewe akorera jewe eka tuvuga tsana ufite waje kumbaza ibintu nkorera ako kantu katumye yumva gukunze none yagukunze ahubwo nyene nshaka ahubwo ibintu sinzi kari byo katari uraduhuza bimbwirira rangi ntigera besha abesha gake nabesha si yo katabesha kiyetse ko bayarakubesha gukunda byonyine sinzi arambesha umva ndabizi se base ubyakira gute ubonye irandi nk'icyamamare cyamamare mu industry kumva ranja akuvuga ati imbere kamati Aline bo muri Bishop ndamukunda warakunda renge ibintu yavuze gute cameraman yavuze ngarakunda ibijambe bya imeze gute yene nanje sindabizi bimeze gute wewe bona yamaguru yawe ari fresh nyene wewe bona tanga bona ntinda kome no musimbe kutambaye butura mbe butura shaka nje muhigana nambaye butura nani cyo narinze ariko bo cyane ubikora biki kwa Star Boy honyene niho honyene niho nkora nambaye yo gamba wiga dukije bigana mu butura aho bibe bigenda gute kandi uriyomba gano natubwira bane kubanze niba udashaka ndashaka kunera inkuru sinzi kubaho cyangwa sinzi katari joke nizihe mpuzu zemerewe gukora wambaye ibiganiro Aline uri mu professionnel kame kiganiro cyane nikibi cya cameraman agushiramo basi no none nimba ngiye gukorana n'umuntu akiri umupira ndagenda nambaye tennis de sport nta kibazo Star Boy yakina umupira oya ni volley mvuza ko volley nduza ko volley sebe nakina umupira ariko nakina umupira ariko biravana n'intuze tugira dukore nimba tugira dukore turiko turakora akazi nambari butura akazi kumvuga akazi ka none base hagati ya Star Boy na Landry wowe menande cyane oya bon suva ngo nemerande bose ndabemera kuko bose barakora ariko ahubwo bose urabemera umva umeze ni nka peace and love none ushatse kumbwira ko bemera ndabemere gute about love kubwo gukunda nabwo ati nyene kandi ashika ku mutima my sweet heart my dear my shashu my romantic ibyo bintu ndaza katabi ibyo oya entre moi nabo nabihari nimba bihari na urabimbwira ahubwo re nimba ari wabivuga Star Boy ntazaravuga Star Boy ivyo ntazaravuga sivyo ninde akubwiye ko ari byo kwanza Landry ubwo butuma watanze ukavuga umve hakiganyeha akaniho kanabwa Landry ubwo butuma watanze uvuga ko je turi na Star Boy abafana dafisa aho begamera bava ngo basumbe ndabwira uraca kuri Star Boy umubaze wumva ivyanje nawe kugenda bimetse ubanza kuvuga ivyamwe nawe direct je ivyanje nanje nawe nabivutse n'umugenzi no n'umugenzi nkuko cameraman ari umugenzi nkuko nakari umugenzi baso kandi umugenzi ni wawe ndashaka guhanura turi ntama muri mama tukorana muri yes oya no siko bimeze n'umugenzi ashobora kubona nakoze nabi mukaza akambwira ati wari gukora ibi kandi nakunda umuntu amanura vraiment yabona akazi abo nyene batara kuri bisabtiva ege nene batumenza kukurondera abo nyene batunyuza kundondera nimba mubona tubikora nabi ja muri commentaire mutubwire rero je ndakunda umuntu amanura akambwira umuti nyane kuzomutuka bikoze nabi ubikora nabi kandi yiga journalism kandi ni professionnel numva ati ubikoze ukutariko hindura Abanye mavuze muti yabuze basi byamamare nitukibibona yabuze ndahari novuga ko ndahari muri commentaire muzize murabishiramo je nimba nkora nabi mbwira uti Aline wari kubikora uko sibyo nibwo ntoshira muri commentaire pfumurondere numero de téléphone ndi nazo murazibaza sanga bagutiye uzozikenera zozibaza uyu nyene uyu ni 69 akaziza kumbwira inbox ati ayereza karanika gukora iki ayereza karanika yego ni kankatkati ya ati hajya wari gukora ibi ukampanura rero ndakunda umuntu manura nimba star ahari nawe arashobora kumpanura ati
Starboy nako tushaka kumanuti wakoze Starboy tumushimira gute gushimira umuntu nago ari kumuha ibintu birenze cyangwa ibiki na merci rakwiye nko mu gihe usanga Landrypromoter ari undi mukobwa bakundanye nawe akaba gukunda wavyakira gute jewe ahubwo jewe si kuva ngo no vyakira gute jewe wandonde amufise ahubwo umukobwa bariko yo vyakira gute akore ndagutuma yagutumye nagutumye nanje uzuduhuza icambe umva ijambere nkunda abiko murabyumvirira yarantumye Landrypromoter ariko biza akazi keza yanana umvise ndiko ndaje muri band yitwa Last Time Music Band zo gukorera mu Rumonge zone niyo mpamvu zigazi kuririmba umva ko yigwa mama repetition Wakunzi wa Bishop TV mwumvise amakuru menshi aya nariya muri entertainment ibintu by'inkundo byo nabiriya bamwera bagera binabiriya murumva ko Randra mukunda mugabo numva Aline nawe biracyayimba yumba kome na Starboy kome na Landry umukunzi Starboy wowe vyiwe vy'abakunzi wewe yana kuyaga nawe muri Omani gusa nta bindi birebire reka twindire kizo kurikira portionnement muzi mugumane nacu kuri Bishop TV mukurane ama platform kugira ngo mumenye vyinshi muri entertainment ndabitse ko inyuma ya kamera ari Vini Vita umukameraman kaba n'umuproducer abikora neza muri Bishop TV mugira ibihe vyiza